Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka mumenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku mura YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uyu munsi tuganira iki? Uyu munsi tugomba tuganire ku bijanye n'ivyatsi bita urwange mu buzima bw'Abarundi. Turaraba ubwo bwatsi bita urwange ico rumariye Abarundi. Hariho benshi rero boba ari bayijyambere bumva ubwo bwatsi bita urwange. Reka mbanze ndabereke ubwo bwatsi hanyuma duce tubandanya. Ikaze ni gwanyu. Ibi vyatsi mubona vyitwa urwange. Murakoze cane rero, ubwatsi bita urwange murarubonye. Ubwo bwatsi rero nanje narabubonye, burantangaza ingene bumeze. Ndiko ndabubasigurira urabona ko bugomba kumera nk'ishinge aho bari ku batabubona, ariko rero ko mwabwiboneye ni vyiza cane. Ubwo rero bwari bumaze iki mu buzima bw'Abarundi? Nuko aho hambere Abarundi benshi borora inka. Wasanga bafise inka, warumva n'ugukwa barakwa inka, gushika naho uwutayifise aja kuyikorera kugira aronke inka ashobora gukwa. Abantu rero baratunga inka zabo, ariko rero hariho n'ababika iz'abandi bagatunga iz'abandi, gutyo ukazosanga haragera igihe bakazoronka iz'iwabo, kuko abo bagiye batungira bivanye n'igihe bakoze, ugasanga barabahaye inyana. Uwutayifise kandi yaraza gusaba, vyose vyarakunda. Niho rero inka wasanga ziri mu buzima bw'Abarundi, zarabinjiyemo ku buryo wasanga no mu biyago vyabo inka iguma igaruka, imigani ibitito. Ico gihe rero ku borozi b'inka, urwange rwari rufise akamaro kanini, kuko umwungere arinze abona ahantu hari urwange yaragenda akaragira anezerewe, kuko urwange ngo rwarakamisha. Bavuze ngo ivyatsi birakamisha, ni ukuvuga yuko inka ibiriye, inka iraheza igakamwa menshi. Niko bavuga ngo gukamisha, ngo ibi vyatsi birakamisha. Ni nkamwe rero ikirundi urumva yuko bavuze gukamisha, umuntu arakamisha, ni umuntu aba ari afise nk'inka akaba abwira abashobora gukama ati nimukame, uwo aba ariko arakamisha. Ivyatsi navyo bikomesha ryari? Mu gihe inka ibiriye bizana amata menshi. Urumva tworonka insiguro zibiri zo gukamisha. Ikindi twarose mu mico n'akaranga vy'Uburundi, nuko aho bita mu rwange haba hafise ivyo vyatsi vyinshi vyita urwange bihaboneka. Niko rero urwange rero rwaratereye kugira ngo dushobore kuronka amazina y'ahantu mu Burundi. Kumwe nabereka aho bita mu Nyarusange canke mu Rusange, wasanga haba ibiti bita imisange. Ahaba rero ivyo vyatsi bita urusange, ahantu haba ivyatsi bita urwange, naho wasanga ari mu rwange. Nuko rero ako nakamaro k'ivyo vyatsi bita urwange. Akamaro ka mbere ku borozi nuko urwange rwakamisha. Ica kabiri nuko twungutse aho bita mu rwange, kubera haba ivyo vyatsi vy'urwange. Iba bisigaye rero nakamaro k'ivyatsi ivyo arivyo vyose, barashobora kubica bakaza kubicana. Murumva yuko vyagira akamaro kanini, canke bakaza gusasiza ibindi bitegwa. Nuko rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, ivyo twaganira kari akamaro k'ivyo vyatsi bita urwange, abataruzi bakarumenya, bagaheza bakabona n'ibikorwa vyabwo vy'ubwo bwatsi mu mico n'akaranga vy'Uburundi. Nkaba ndabasezeye rero mwese,
mwibuka gusangiza ikiganiro abandi kugira ngo nabo baze barunguka ibijanye n'imico n'akaranga vy'Uburundi. Felicien Bankuka ndabasezeye mvuga nti mugire impundu n'impuzu, murakoze.